Reverend Kuriyo umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi arahejeje gutangaza byinshi kubigendanye n'ingene umutekano wifashe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Indongozi nkuru z'u Burundi ziriko zirakoresha amanama ijya nino mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo bace barahumuriza abanyagihugu mu nyuma y'ikingwano iri kirabera muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo iri kwirasatira igihugu c'u Burundi. Bamwe mu banyamabanga ndetse n'abayobozi bakuru rero mu mugambwe CNDD-FDD bariko baratanga inyigisho ndetse baranahumuriza abanyagihugu cane abegereye ibice bimwe na bimwe biriko birakora nyene kuri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko rero nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe rero yama agaragaza neza yuko nyene umutekano wama wifashe neza ndetse akanavuga yuko ingabo z'u Burundi ziriko nyene ziracungera cane zikaba zarakoze defense zinafise amapozisiyo amwe namwe mu gisagara ca Uvira nk'uko amakuru yamaradushikira. Biravuga yuko leta y'u Burundi yoba yarashyize imbaraga nyinshi cyane mu bigendanye n'iki gisagara ca Uvira mu nyuma y'uko rero umuhari wa MTS uramutse ukigaruriye byaba ari akaga ndetse ari n'ishano remere cyane ku gihugu c'u Burundi. U Burundi ntaho goba busigaranye n'inyine cane nko ku rubibi go bashikana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buryo bworoshe aho gushika no mwanya kandi bivuga yuko uyu muhari ushobora kuzorongera nyine wigaruriye icyo gice nk'uko byoma bigaragara. Uyu nguyu arasanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bivuga yuko ariko arasozera ikiringo ciwe cyo kurongora uyu mugambwe ndetse akaba atabuzi niba nyene ashobora kuba yoronswa ikindi kiringo nyene cyo kurongora uyu mugambwe kumvo za politike zo kutumvikana neza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru aravuga yuko uyu mutegetsi yama iyamiriza ibara ririko riraba nyene muri kino gihugu c'u Burundi. Yaje kugaruka ku banyepolitike bamwe na bamwe ndetse n'abandi bategetsi bamwe na bamwe baragiye barahura n'ibibazo biremere cyane maze aravuga yuko indongozi nkuru z'igihugu zifise ikibazo. Uyu mutegetsi wamavuga yuko rero avuye hagati y'urupfu ndetse no gukira akaba ariko arashimira Imana amugiriye neza agaca aravugwa ndetse akamera neza akaba yongeye kugaragara. Yavuze yuko nyine yahawe ishano ariko avuga yuko nyine uyu mugambi wari uwo kumugandagura canke kumuhitana arabagizi bana bariko Imana icirakinga ndetse gushika no mwanya akaba yagiriza abandi bantu basa n'abafise iyo mitima iyo ngiyo nyine itameze neza, imitima yataye karangamuntu k'abarundi nyine canga se akarangamutima k'abarundi akaba avuga yuko Imana izoca irabahana. Reverend Kuriyo yavuze yuko nyine umugambwe CNDD-FDD ugomba kuzoguma ku butegetsi ndetse ukaba witabiye neza ndetse unaniteguriye neza amatora yimirije mu Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko ingabo z'u Burundi nyine zaba ziriko zirakusanywa kugira ngo zikomeze zirakore zihagare ku mapozisiyo mu gisagara ca Uvira ahari ibato nyinshi z'abasoda b'abarundi ndetse gushika no mwanya akaba ariyo mpamvu nyine hariko harakogwa amanama amwe namwe amanama ariko arakogwa mu rwego rwo kugira ngo bamwe rero nyine bace baranahumurizwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Imiryango imwe n'imwe nk'uko byoma bigaragara canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho aravuga yuko bahangayikishijwe n'ingene abasoda b'abarundi bariko barakogwaho canga se bariko baritwara muri Kongo dore yuko bakomeje kugenda barapfa ku rugero rudasanzwe ndetse abandi bategetsi bamwe na bamwe nyene akaba atakintu na kimwe kiriko kirakogwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba avuga yuko nyene batewe impungenge n'uburyo abantu bariko barapfa muri rusange. Umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD akaba yarabivugiye nga mu gisagara ca Bujumbura mu gihe mu gihugu cibanyi ca Kongo rero ikibazo cy'umutekano kitifashe neza. Abagumyabanga bo mu ntara yagutse ya Bujumbura barahamagarirwa kubandanya barangura rero neza imirimo yabo batekanye ariko bakaba basabwa kuyikora bakanuye cane nk'uko amakuru yamaradushikira. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa aho ingabo zo muri SADC zishobora gutahukanwa uyu munsi ziraza kunyuzwa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda nk'uko byoma bigaragara. Turakomeza kugenda turabikurikiranira.
Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye n'iteka n'umunezero kongera gusubira kubana namwe ku batwumviriza ngaha kuri no bonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Birumvikana kuba twumviriza muherereye, kuba twumviriza na cane muherereye nga mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze ndetse ndabifuriza kumererwa neza cane. Ndabahaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese mubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu muri mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kuba twumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze kuri mwebwe. Niba ari ubwa mbere usenga byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze tuyatangurire mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yongeye kuja ahabona mu nyuma y'uko rero avuye kwivuriza mu bihugu byo hanze, aho yari amaze ukwezi kurenga amerewe nabi cyane. Mu ijambo ryiwe mu gisagara ca Bujumbura anyine, aho yari kumwe n'abanyamabanga ndetse n'abagomyabanga bo mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse nyine ya Bujumbura, nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira, yaje guhamagarira abanyagihugu kuguma batekanye mu gihe n'ubundi bama bafite ubwoba yuko ingwano ishobora kwadukira mu Burundi. Yavuze yuko ingabo z'u Burundi ziri maso ndetse ziteguriye gukora ibishoboka byose, ndetse anavuga yuko mu gisagara ca Uvira hariko harakorwa defense, hari amapozisiyo menshi y'igisoda c'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo nyine icyo gisagara batazaca baragifata. Biravuga yuko icyo gisagara cyaba kiriko rero kirimwe abasoda benshi b'abarundi mu rwego rwo kugira ngo hatazagira nyine umusoda uwo ari we wese winjira angaha, aho bivuga yuko rero MTC iramutse yigaruye iki gisagara ca Uvira byaba ari akaga karemereye cane. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo kandi yaranakomoje ku magara yiwe nyene yaramaze imisi atifashe neza, aho byari byaragizwe ibanga. Yarasiguye yuko nyene yanyuze hagati avuye hagati y'urupfu no gukira, akabashimira Imana nyene, ahavuga yuko rero abansi ndetse bamwe rero batifuriza ikiza nyene u Burundi, ndetse nabo bakaba batamwifuriza iciza, bari bashatse kuba bumugirira nabi, ariko Imana icira kinga. Yaravuze yuko rero abarundi bose bataye akarangamutima k'abarundi bakwiriye kwisubira, kuko rero Imana izoca irabahana. Uyu mugabo bivuga yuko rero atariko arumvikana neza na Evariste Ndayishimiye, mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Biravuga yuko nyene yari yarahawe ishano nubwo yirinze kuba yogira icyo avuga ku bigendanye n'ubundi n'amagara yiwe. Uyu nguyu rero avuye mu bitaro mu gisagara ca Dubai, aho gushika uno mwanya nyene bivuga yuko rero na mama buntu amagara yiwe atifashe neza, aho gushika uno mwanya akomeje kugenda ararembera mu bitaro bya Kira Hospital. Turagerageza kuvuga umwe rero nyine, turagerageza kuvugana n'umwe nk'uko bigaragara n'umwe mu begereye uyu muryango wa Mabuntu canga Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umusi Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi, aho kuri uno mwanya biriko bigaragara yuko ibihe bitifashe neza ndetse n'amagara yiwe atifashe neza nk'uko byoma bigaragara. Mu gihe rero mu gihugu cibanyi ca Kongo rero ikibazo c'umutekano kitifashe neza, abagomyabanga bo mu ntara yagutse ya Bujumbura barahamagarirwa kubandanya barangura neza imirimo yabo batekanye, ariko ngo bakayikora barikanuye. Ibyo byarashikirijwe nyene na Alexandre Ngolagoze, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura, aho nyene kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya 22 Ruhuma 2025 yari aramutse rero ashikiriza icese inzu yubakiwe umukenyerarugamba
rugamba yahoze ku rugamba nyine o ku mutumba wa Rugenge zone Musenyi komine Mpanda azwi ku izina rya Iradukunda Odile akaba yarafise ipeti rya Kaprali Chief bakaba baje bamugemuriye nyine ibifungurwa imatera ndetse n'ibikoresho byo mu nzu. Ibi ni bikorwa kandi byanitabye nyine n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo mu ijambo ry'impanuro nyine yatekereye abagumyabanga nyine muri rusange nk'uko bigaragara nyine uyu Reverend Kuriyo yarashimiye buri muntu wese yafashije kugira ngo nyine kugira ngo inyubakwa yuzure. Akaba kandi yaramenyesheje ko rero iyo nzu nyine iri mu rukurikirane rw'izindi zishika kwijana ziriko zubakirwa nyine abahoze ku rugamba bo mu ntara ya Bujumbura mu gihe igihugu cibanyi ca Kongo rero gisanzwe kiri mu ntambara. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine Reverend Kuriyo nyine yarateye akamo abanyabujumbura kubandanya imirimo yabo batekanye bafatanye mu nda ngo ariko rero bagume baracunga ko rero atawo baca mu ryahumye. Indongozi nazo rero akaba yarazihamagariye kwama zihumuriza abo zirongoye ngo kuko rero igihugu kirapanze neza nayo ngo nyine uwuziyumvira kukivogera azibonera ko abazojabuka nyine Rusizi tuzoba konjiga irivuga gushika nyine ibibazo nyine bibaze bati twihenze. Uwashikirijwe rero iyo nzu arashimira ubuserukizi bw'umugambwe ahejeje kuri nyirekirahiro nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse akamenyesha ko umugambwe CNDD-FDD azowukorera ngo gushika apfuye. Twibutse yuko kandi uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine aribwo akirutse canga se yaherukaga kuva nyine i Dubai mu gisagara ca Dubai vuba mu nyuma y'uko rero amagara yiwe atari yifashe neza aho yari amaze hafi ukwezi kurenga nyine agwariye mu bitaro. Nk'uko bigaragara yarabanje kunyuzwa mu bice bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa aho banakomoje ku makuru ariko aravuga yuko ingabo z'u Burundi zaba nyene ziri kwisuka zaba ziriko zirisukiranya mu bice bimwe na bimwe mu gisagara ca Uvira. Bamwe baravuga yuko MTC yoba iriko iriga ingene ishobora kuzagaba ibitero ku ngabo z'u Burundi ibishobora kuzotuma ibyo Burundi byose biriko baratekereza bishobora kuzoba bibi cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara canga se nk'uko bikomeza kugenda biradushikira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba agaragaza neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara bitaye impungenge. Uvira ni igisagara cegeranye na cane na Bujumbura ni ahantu nyine hambaye cyane kuri leta y'u Burundi. Muri kino gihe hamwe na MTC rero yo hafata leta ya Bujumbura ntiyoba itekanye na gatoya najya sanganirizo leta y'u Burundi yoba isigara nta sanganyirizo leta y'u Burundi yoba isigaranye nyine mu kwinjira muri Kongo. Nico gituma ahantu MTC nyine yaragize amakenga menshi yo kuhinjira kuko rero yo kwisanga mu bibazo bidasanzwe kuko rero barazi neza nyine ko ari ngombwa leta y'u Burundi ibe yarashinze ingufu nyinshi cyane mu gisagara ca Uvira. Biravuga ko muri iki gisagara abarimwe abasoda benshi b'abarundi. Nibuka yuko imisozi miremire yose ihanamiye Uvira abanyamurenge nibo rero bayibamwo ni nyuma yayo hose niho rero gusa aha rero nyine leta y'u Burundi ibandanya iba maso kuko rero no mu Burundi AFC canke MTC irahari kandi benshi cyane. Erega kuba rero kuba MTC si ngombwa ube muri Kongo kurasa mu gihe nyine ugendera muri ideology yayo nyine canga se mu byumviro byayo nawe uba uri nyine muri uburi umu M23. Mu Burundi rero nyine abumva nyine bashashikiye MTC barahari cyane aho gushika uno mwanya ubona yuko nyine yo mpamvu abanyagihugu bama barasabwa kuguma bari maso ndetse barikanuye mu rwego kugira ngo ibintu bitazoca biragenda nabi cyane nk'uko bigaragara.
leta y'u Burundi irakomeje kugenda nyine igaragara ndetse iranagaragaza neza yuko yiteguriye kuzahangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuzotuma u Burundi bwisanga ahantu hatari heza, ariko biravuga yuko icyo gisagara cama kiriko nyine kirashigwamo imbaraga ku rugero rudasanzwe mu rwego rwo kugira ngo nyine atazaca arafatwa n'umuhari wa M23. Leta y'u Burundi n'ubundi iramaze imisi isa niyiteguye, aho bivuga yuko rero hari intwaro nyinshi zaba ziriko zirinjizwa mu gihugu c'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo nyine zibashe kuzifashishwa mu gihe babona yuko M23 ikomeje kugenda iregera ibice bimwe na bimwe byegereye igihugu c'u Burundi, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira abivuga. Perezida umwari witwaje ibigwanisho wa M23 bwana Bertrand Bisimwa yaratangaje ko abapolisi bashika ku 2100 n'abasirikare 890 ba leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'ubundi bamaze kwiyunga kuri uyu mwari wa M23. Barafashe iki kemezo mu nyuma yo kugirana inama n'ubuyobozi bwa M23 mu mujyi wa Bukavu usanzwe ari umugwa mukuru intara ya Kivu y'Amajyepfo kwigenekerezo rya 22 Ruhuma 2025. Bwana Bertrand Bisimwa yaragize ati muri uyu mwanya mu mujyi wa Bukavu abapolisi barenga 2100 n'abasirikare 890 ba FARDC bari kugaragaza mu bwisanzure amahitamo yabo yo kwiyunga ku muryango wacu wa FC. Amashusho agaragaza ndetse ariko arahanwanwa ku mbuga nkwaniro agaragaza ko rero nyuma yo kwiyemeza kwiyunga kuri M23 abapolisi n'abasirikare buriyerera amakamyo barajyanwa mu kigo ca gisirikare cy'uyu muhari witwaje ibigwanisho. Perezida wa M23 kandi yarashimiye abapolisi n'abasirikare kubwo rero kwiyemeza kwifatikanya nabo mu kurwanira impamvu ikomeye cyane yo kubana ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe bw'ubunyekongo ubumuntu. Buri uko M23 ifata ibice rero bitandukanye niko abasirikare benshi bamanika amaboko bakiyemeza kwifatikanya nayo mu rugamba ihanganye mu rero n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Igenekerezo rya 13 nyine Roma 2025 umuyobozi wa M23 mu rwego rwa gisirikare General Major Sultan Makenga yarasuye abasirikare ba RDC babarirwa mu magana bari baragiye gutangira imyimenyerezo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, abizeza kubahindura bakagira imyitwarire myiza imbere rero yo guhindura imyitwarire myiza imbere yo guhindura nyine ubutegetsi bw'igihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba akomeza kugenda avuga yuko urugamba rukomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera mu bice bimwe na bimwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yihuta aravuga yuko n'ubundi mu bice bimwe na bimwe hagikomeje kugenda hagaragara ibikorwa by'urugamba, ariko kandi ku rundi ruhande abasirikare ba RDC bariko barashinzwe gusahura amaduka muri Rubero barahunga nk'uko bigaragara. Abacuruzi bo muri teritwari ya Rubero intara ya Kivu y'Amajyaruguru barashinze abasirikare ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusahura amaduka yabo mu gihe bahunga umwari witwaje ibigwanisho wa M23. Ubusahuzi bwarakorewe muri centre ya Rubero nyine ndetse no mu mujyi wa Butembo. Ni nyuma yaho rero nyine abagwanyi ba M23 bafashe centre ya Kitsombilo ndetse na Ndoluma igerekerezo g19 Gashanare 2025. Umwe muri aba bacuruzi witwa Kakure Gelasisi yaratangarije TV5 mode ati amaduka acururizwamo telefone, imyambaro ndetse n'ibikapu yarasawe ku rugero rudasanzwe. Abacuruzi benshi bo muri centre ya Rubero mu mujyi wa Butembo barafunze amaduka yabo kugira ngo abasirikare ba IDC badakomeza gusahura ibicuruzwa byabo. Meya w'umujyi wa Butembo komiseri Mowa Abariki Loja yaratangaje ko abayobozi badashobora nyine gutegeka abacuruzi gufungura amaduka mu gihe babona ari kibazo, gusa ngo inzego za leta zirari kugira ngo zibarindire umutekano nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aragaragara harerekana neza yuko nyine n'ubundi ibintu bitifashe neza, ariko cyane cyane ibice bimwe na bimwe umwari wa M23 wamaze kugenda uri kurageramo uri kuragenzura byaratanguye kugenda biramira neza, nk'uko amakuru yoma aradushikira ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera.
Bwana Felix Tshisekedi Chilombo yongeye kumvikana aranavuga yuko adateze kuzoganira n'uyu muhari wa M23 maze acarasigura ndetse aranagaragaza neza yuko yiteguye gukora ibishoboka byose. Avuga yuko ikintu cya mbere ariko arumviriza ari ingwano, akavuga yuko bazogorana kugera ku munota wa nyuma. Yavuze yuko inzira zose bizacamo icya mbere ari uko nyene bazoca barigarurira kira gisagara nk'uko amakuru akomeza kugenda aratujyaho igisagara ca Goma n'ibindi bisagara bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugira bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse bakanavuga yuko nyine leta ya Kongo iri kwirinangira. Leta ya Kongo irakomeza kugenda irashinza amahanga yuko nyine amahanga atariko nyine aratinya u Rwanda, ariyo mpamvu batari ko barafatira ibihano, mu gihe leta ya Kongo n'ubundi yama itsimba rivuga yuko itazigera iraganira n'umwari wa M23. Bashimire tugaruke mu kanya.